Lolilo hari kategori zigeze gusohoka zerekana abaririmbyi n'amakategori barimo. Lolilo twaratangaye tubonye kategori bamushizemo kijyagiye gushika naho Big Fizzo avuga ati ibi bintu nimushobora gufata Lolilo mukamushira hasi nkuko. Nabonye ko banyura umugi gwinshi. Ibintu bisanzwe banyura umugi gwinshi n'inzoga izijyana ni za rigala umwese afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka. Ujya ni Facebook umuntu ashobora gupostinga ivyo ashaka amaze kunyura umugi gwinshi akavuga je nshaka ngora iki kintu. Bazi uri umuvyeyi ubonye ibintu ngakuryohonye mu bana bawe uvuga naka mwana wanje yarananiranye urya yarononekanye yanyoye umugi gwinshi n'inzoga reka ndamureke bihangane baba bafite umutima wo kwihangana parce de toutes les façons bazohura n'ibibazo ahantu henshi cyane hatandukanye bazohura nabo bantu banyoyira umugi ahantu hose bazogenda bazoba bahari n'umucuranzi mugenzi wanje Fizzo merci kubona yavuye mu bacuranzi benshi aravuga arababwira ko ivyo ni bujinga bakoze bishwe n'inziko zabo ariko twe tuguma dukora bari bazi ko tuzokuma mu bukene Hakizimana ndafise collab ya General Diamond Platinum itarasohoka rero novuga ko Hello everybody, what's popping out there? I go by the name Extreme, but them homeboys coming the fan boy. Ni BITV ubugira kandi uri mushasha ndakwibutsa gendo gira subscribe kuri BITV kuri YouTube channel yacu, Instagram ni BITV, TikTok BITV, Facebook page ni BITV, hose tuba duhari. Umutumire rero muramubona kuri ekaza BITV. He's a legend twakuze tubona ni Lolilo afise ibigwi byinshi afise amateka menshi n'umuririmbyi inspire abantu benshi twese twakuze dukunda so ndamuramutse nawe baramutse hama tubandanye Lolilo basa meze neza yego ndashima kabisa ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana kuri televiziyo BITV BITV okay nyuma ndaryohewe kubona turi kumwe kandi ça fait très longtemps tutavugana kuri television online ariko uno munsi turi kumwe ego cyane so ni Lolilo ubona ko aheruka kuduha indirimbo yitwa Sibomana ari kumwe na DJ Feedback ariko rero Lolilo singomba kumakira nk'umu MC reka ndamakire nk'umuririmbyi kuri iyo ndirimbo nyine abanze agiwe ko hama tubandanye Lolilo let's go bama baduteka imisi ngo naco tuzimarira basi badutera ico Imana ikaducyanzo batureke twinywere twayarondeye batubona bishwe n'inziko zabo ariko twe tuguma dukora bari bazi ko tuzokuma mu bukene Hakizimana yes I is Lizzo Manizo Fushizo mzizi wajiwe Simba ntare rugamba chambara Burundi nilo rero mamaze kumva indirimbo ni Sibomana ikintu cambere cyo nabanza kubabwira mugende kuri YouTube channel yiwe ya Lolilo mugende mu rabe indirimbo mu streaming indirimbo ari kumwe na DJ Feedback mubandanye mwisharinga abatarayibona ishobore kubashikira Lolilo ndagomba kumenya wakoranye na DJ Feedback iciyumvire cyo gukorana na DJ Feedback cyavuye numucuraranzi na Precia akazi kiwe anyuma nkaba ari mu bacuraranzi mbona ko boshika kure rero ndamushigikiye kuba ndumu legend kubona ko ariko aragwanira igihugu nawe ashaka ko igihugu cyacu gishika kure byereke muziki okay Feedback y'indirimbo Sibomana umaze kuronka imeze gute abantu bose bayikunze naho twasohoye audio nanje narayikunze murakoze naho twatangiye gusohora audio tuko turakora video muzoyironga vuba cyane na DJ Feedback gusa twakoranye nakoranye n'abacuranzi benshi na appreciate mbonye ko bariko baragwanira igihugu bariko barashiramo inguvu bafise umwete bafise nani kazoza keza mu muziki nkaba ndabashigikiye nanje nk'umu legend mbona ko bazoshika kure indirimbo yasohotse mwatanga gusohora audio iyo strategy yo gutangura gusohora audio iza gufasha iki indirimbo iza gufasha iki Lolilo kubera iki iyo strategy kubera iki indirimbo itasokanye n'amasanamu twagize gucyonye kubera indirimbo Sibomana indirimbo ifise ingufu zidasanzwe
rero dushobora gukora clip isanzwe gusa naco gituma twicaye kwanza turipanga tuvuga dushaka dusore clip ikwiriye sawa sawa. Okay, watubwiye uriko urakorana n'abaririmbyi abacuranzi wa presse yawe nyene ubwawe muri kino gihe, ariko rero uri umuririmbyi wa kera uko ibintu byari bimeze ubu uko ibintu byari bimeze kera siko bimeze ubu, ndagomba kumenya umuziki w'ubu uri kubona gute muri rusange? Umuziki w'ubu ufise avenir nziza, ni muziki abacuranzi biwacu bashiramo umwete bagashiramo n'uburyo kugira ngo batere imbere nk'ibindi bihugu. Hanyuma j'apprécie beaucoup kubona nouvelle talent ishyiramo umwete cyane, bakaba bakunda umuziki uko twawukunda kera. Yego. Sibomana ni indirimbo irimo ubutumwa bukomeye cyane. Ego, iyo umuririmbyi aririmbye abafise abaneka adressa ko ubutumwa, ubwo butumwa bushikire bande, ubutumwa buri mu ndirimbo Sibomana? Ubutumwa bushikire abansi b'umuziki ndundi, ubutumwa bushikire abansi ba Lolilo, abantu badashaka iterambere ry'abarundi, bashikire parce que umuntu ari mu inzigo, umuntu afise umutima mubi, umuntu adafise gukunda ikintu kwa presi wundi muntu, n'umuntu adashaka iterambere. Rero kuri jewe uyo muntu noca ndamubwira yumvirize Sibomana, peut-être ashobora kubivamwo akatora inzira nziza. Ego. Ugiye kumviriza indirimbo Sibomana, ni indirimbo umviriza yo kubati Lolilo uko biri kose yoba yarahuye n'ikindi kintu, ndagomba dushingire ntahe ngufi canke ndende ku bintu Lolilo amaze gucamo mu buzima bwe bw'umuziki, ariko byarangiye atacu bimugize kandi bikarangira abonye yuko abantu atari Bomana. No mwaka haciyemo ibintu byinshi cyane, hashika ibintu bibi byinshi, mugabo Sibomana nkuko nabiririmbye abantu Sibomana no musi ndagaze ngaho imbere ya kamera ariko ndavugana n'abantu, fisa abantu bari entouré kuri jewe. Naragwaye ndagwara cyane, nagwaye bavuga ko nagwaye malaria, mugabo ntiyari malaria parce que malaria nishobora kuguha ibikomere mu kanwa, ikagura ibikomere mu mazuru, ikagwa ibikomere mu visage. Uravye na visage yanje ubona ari amatashe n'ubunye ataragenda. Rero nagwaye pendant 2 mois ngwaye gusa, mugabo Imana yarabikoze ndakira. Abantu Sibomana nico gituma mutambonye cyane, mutabonye ivyo nasohoye dernièrement parce que nari ngwaye vraiment, nari ngwaye bidasanzwe. Hanyuma apart yo kugwara hariho ngozi zikibizira hari buri munsi, kandi n'abantu badafise imitima myiza by'indyavyi, abantu badashaka iterambere ry'abantu, bababonye bandise ibintu byinshi kuri jewe, barantuka bagira ibiki, mugabo savale umuntu nakundwa na bose. Imana umuntu agucira icobo, Imana ikagutira icanze. Rero vyose bakoze ni zero parce que Imana iracahari, Imana iradufashije, turahari n'ubunye turafise inguvu, turiko turavugana n'aba fans b'umuziki ndundi, aba boss bacu. Lolilo ubona yuko ari mucuka ciza n'umuririmbyi mugenzi we Kidumu Kibido, aho twavyutse tubona sinibuka umunsi ariko twabonye Lolilo yapostinze concert Kidumu afise, turavuga ati mbega Lolilo nawe yarimo muri kijya giteramo, bimeze gute kuri kijya kintu? En fait icyo novuga ko ukora ikizo ukagisanga imbere. La plupart y'abantu bambajije iyo question wereke na postinze, pourquoi pas umukuru wacu ni legend umuziki mu Burundi, kandi yagwaniye cyane umuziki mu Burundi. Kidumu Kibido umuntu ashise nga mu Burundi arantelefona arambaza, uracahari Lolilo ni sawa, umeze bien, uri hehe? Ingo nkagenda tukicarana, akambaza n'umuntu itaye ku bantu sijenyene, akunda abantu bose. Rero kubona Kidumu na postinze nini ya Kidumu, icyambere Kidumu n'umwana mwiza, kandi n'umuntu akunda abantu, akunda iterambere. Ego. Hanyuma ikindi cya kabiri naco PCK nawe murabizi ko wateguye bijya biteramo, murabizi ko nawe n'umuntu akunda business, n'umu businessman, mugabo nawe arafise umutima n'umuntu arakundana nawe, arafasha abantu bamwe
umuntu ntashobora gukundwa n'abantu bose nk'uko nabivuze mugabo abantu babiri nibo batumye ico giteramo ko ndagipostinga. Ubu umwaka wa 2024 uko uragenda guhera twarabonye Lolilo wa 2024 2025 twitege Lolilo ameze gute? 2025 ni Lolilo uwundi Lolilo ari mûr, Lolilo akuze, Lolilo azi ivyo arimo, ego Lolilo ari prêt gufasha batoyi biwe kugira bashike kure ku bantu babikeneye batarakeneye nabo sishobora kubaforsa ivyo bintu nibibaho. Hanyuma ikindi kintu nibaze ko umwaka abantu bose umwaka uzobabera umwaka mwiza, umwaka w'iterambere, umwaka ukuronka. Ego nisasabisha ndabasabiye abantu bose. Asante sana. Nawe uzokubera umwaka mwiza cyane. Amen. Lolilo mu myaka iheze za 2020 2018 kumanuka Lolilo twaramuona agiye muri Tanzania akazana makola bakavuga ati jenge muri Tanzania akazana video akazana audio byose byakorewe muri Tanzania ibijya bihe turabikumbuye mbega tuvyitege muri 2025 twitege ko bizogaruka kuri Lolilo. Ivyo bintu birahari ndafise amakolabo nyene twakoreye hanze ndafise kolabo nakoze na Dubai hamwe na Bushoke itarasoka ndafise kolabo ya Jenna Diamond Platinum itarasoka rero novuga ko amakolabo arahari tuzokorana n'abantu benshi ba Harmonize bande bose tuzokorana ni haragera gusa kandi mwabonye ko nagwaye kugwara burya ni ibintu umuntu utiteguriye ushobora kuba wapanze ikintu hanyuma ukagwara ibintu byose bikononekana ariko nibaze ko umwaka uza Imana izoduha sante nziza kandi tuzokora ama programme yacu neza gusumba. Ariko twizire ko kolaba na Diamond Platinum zirahari ibuze kwisohoka gusa. Irahari turacarindire gusa uruhusha rwiwe rwo kurekurura ko afite indirimbo nyinshi. Nsobora gusohora indirimbo ataduhaye autorisation. Na Dubai hamwe na Bushoke zirahari zose. Ego. Tugeze mu gihe ubona ko abaririmbyi benshi mu karere ka East Africa bariko barasora album ugiye kura muri Tanzania mu Rwanda bariko barasora cyane album. Lolilo kweri ko tudakunze kumubona muri izo category cyangwa muri iyo strategy kubera abaririmbyi benshi barasora album mu kugira bayadandaze kweri ko tudakunze kubona cyane Lolilo mu album. Kubera nibaze ko kubera naso ya album nyinshi naso album nyinshi zirandengera fisi album zishika zitandatu naso kandi zama video gusa hanyuma album gusora album ni ibintu bisanzwe niko regeranya indirimbo gusa ugasohora mugabo kuri jewe mbona ko le mieux ni gusora single parce que sinashatse gusora album cange EP uno mwaka peut-être mwaka uza nzosora album cange EP. Badawe tukiri ku bintu vy'ama album Big Fizzo umugenzi aheruka gusora album wayakiriye gute? Nguko abasatu bose basohoye album abacuranzi benshi basohoye album Big Fizzo gusa nazakiriye nguko abandi bazakiriye ntazikurikije ndazibona ibintu bisanzwe yego mwese afise opinion yiwe ku ndirimbo ariho bakunda zuke ariho bakunda amapiano ariho bakunda R&B umwe wese arafise icyo akunda rero sinovuga gusa kuyo mugenzi wanje uvuze mugabo novuga ku bacuranzi bose bo mu Burundi bakoze neza bagize amanani meza rero ndababwiye courage gusa babandanye bakora na nico gikuru. Ubu wahaye kolabo DJ Feedbite makoranye indirimbo hari abajene benshi novuga new generation novuga ba Dramati ba Double J bande bakiriku bariko barakora neza nabo bipfuza kubona bari mu minwe ya Legend Lolilo mbega muri abo uvuze ni benshi bamaze gukorana nanje abo maze kuvuga hari abo tufitaniye indirimbo mugabo ni haragera gusa ko ndazisohora nababwiye ko nakoze kolabo nyinshi ni benshi twakoranye muri abo uvuze nyene barimo n'abandi utavuze barimo rero nibaze ko muri 2025 bazoronga muzoronga izo ndirimbo cyangwa kise peut-être umwaka nurahera peut-être ushobora kurekura indirimbo imwe cyangwa zibiri pourquoi pas. Ugereranije abajene ariko barakora ubu kacuvuga ati jewe nk'umuntu nuhamanota cyane
ariko arakora kurusha abandi, ndavuga muri new generation boya hande bose muri new generation bose bakora bien, bose bashiramo umwete, bashiramo amahera kandi bose bashaka iterambere. Yego ndababwiye courage babandanye bakora. Inyuma ya Sibomana twitege iki? Indirimbo nyinshi zigo ziraza. Fisa ama concert muri uno mwaka nyene le 22 nzoba ndi Musenyi, fisa concert yitwa Sibomana concert. Hanyuma no ku Noel le 25 mfise concert Gitega, abantu ba GTG ndiko ndaza, abantu ba Musenyi ndiko ndaza, dubaze ko tuzoryoherwa hamwe. Yego Lolilo hari category zigeze gusohoka zerekana abaririmbyi n'amakategori barimo. Lolilo twaratangaye tubonye category bamushizemo kijyagiye gushika naho Big Fizzo avuga ati ibi bintu nimushobora gufata Lolilo mukamushira hasi nkuko bijya bintu ukibibona zijya category kuzibona wavyakiriye gute? Nabonye ko banyura umugi gwinshi, ibintu bisanzwe banyura umugi gwinshi n'inzoga izijyana ni za rigala, umwese afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka. Ujya ni Facebook umuntu ashobora gupostinga ivyo ashaka amaze kunyura umugi gwinshi akavuga je shaka ngora iki kintu, cyangwa yanyoye inzoga nyinshi ziramurenga akaca abona aho agushize, we akabona aho agushize no sorry mugabo nukonye vyagenze. Rero jewe nanakimwe vyambwiye, nabonye gusa bazi uri umuvyeyi ubonye ibintu ngakuryohonye mu bana bawe uvuga nakumwana mwana wanje yarananiranye urya yaronekanye yanyoye umugi gwinshi n'inzoga, reka ndamureke tumubabarira. Yego Lolilo mukurangiza ikiganiro ndagomba utange motivation ku bajene cyangwa kundi muntu ubona ko akeneye motivation. Ari abajene bashobora gukora umuziki, hari abajene bifuza gushika nkaho Lolilo yageze, ndagomba utange motivation. Cyambere na mbere ico nobabwira ko bihangane, baba bafite umutima wo kwihangana parce de toutes les façons bazohura n'ibibazo ahantu henshi cyane hatandukanye. Bazohura nabo bantu banyoyira umugi ahantu hose bazogenda, bazoba bahari nabo boji burayi barahari, nabo bogenda barahari, bazohura nabo. Rero ni babaca intege kabisa, bakora akazi bamenye ko akazi kabo niko kabazoba identifier ababazi, niko kazi position yabo, niko kazi category yabo, parce que umuntu ashobora kuvuga ivyo ashaka, kugutuka akagira ivyo ashaka, mugabo ofo arazi ico uri, ofo arazi place yawe, arazi nguvu ufise. Hanyuma abantu bisusiye kubijya vyabaye nabo ndababwiye vraiment merci beaucoup kubona bishize kuri place yanje, birabababaza. Baramvugira bo na n'umucuranzi mugenzi wanje Fizzo, merci kubona yavuye mu bacuranzi benshi aravuga, arababwira ko ivyo ni bujinga bakoze. N'abandi babivuze benshi, n'abacuranzi benshi babivuze, sino badondagura kandi vyabababaje, babyerekanye directement. Rero novuga ko merci beaucoup kubona vous m'avez soutien, mwanyerese ko muhari muzi place yanje kandi izoguma iri place yanje. Legend kama legend Lolilo Simba ntare cyambara Burundi. Respect. Abakunzi ba BITV nari kumwe na Lolilo, mwumvise aheruka gusohora indirimbo yitwa Sibomana, indirimbo ari kumwe na DJ Philbert, muwandanye mukurikirana ku rubuga rwe rwa YouTube channel, mwongera muna sharing. Rero ndagushimiye ku mwanya mwiza. Nanje ndabashimiye cyane kubona BITV mwampaye akakanya ko kuvugana n'aba fans n'aba boss bacu. Vraiment murakoze cyane kandi mubandanye mugwanira igihugu kunyene, mugwanira agateka ku muziki wo mu Burundi. Merci beaucoup. Asante sana.